yo umuririmbyi Sadbu no munsi ariko aravugwa cyane ku marezo social, ariko aravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko icyo no kubwira nuko ntushobora mu kiganiro Classic Vibes ndushobora gukora iminsi 3 tutavuze nkuru ya Sadbu nshasha. So kuvuga ngo ni muri Classic Vibes honyine nta radio nimwe ibaho ngaha mu Burundi hashobora guhera iminsi 3 tumvise Sadbu. Kubera iki? Suko ngo bamukunda. Ni kubera iki? Suko ngo yatanze amafaranga. Suko ngo afise ngo abo bavukana canke abatonto n'abaki bakora ku radio. Ahubwo arategura. Sadbu ni umwe mu baririmbyi adashobora guhera umunsi wose utabonye post yiwe kuri Facebook. Kandi ya post imitegeza kuvugisha abantu. Ese abandi bari mu biki ko ibi novuga yuko ubundi nyene biravana. Ese ni vyiza kuguma abantu bayogoza bavugisha canke hargiye nyene babisabwa ko uri umuririmbyi utekana nyene ukaruhurira imitwe y'abantu. Uri Abubakar Karom si vyiza kugumuvuga ku marezo social. Ariko kuri Sadbu ni vyiza kugumuvuga. Shatse kuvuga yuko uri ukora akazi nka Sadbu umuririmbyi uri umustar nka kurya uri muri entertainment kugerageza kuvugisha abakunzi bawe bijya ni vyiza. Bireka kuba vyiza nabisubiyemo uri ubikoze nka Abubakar atari umuririmbyi muguri Sadbu bijya ni sawa. Ni weje kubivuga neza ngo muri Classic Vibes nta misi ibiri yora tutavuze Sadbu. Kandi nivyo abumviza Classic Vibes barabizi bama bamuvise Sadbu bamuvise amakuru yiwe. Si kubera yuko Sadbu ari muri imvye ngaha mu Burundi wenyene. Sadbu afise ama strategie mesh. Sadbu arazi aho muziki wamukuye. Sadbu arabona n'ahandi muziki ukuramushikana. Niyo mpamvu Sadbu muzika ufata nk'akazi. Aravuga ati je hamwe no marindwi yose ntavugwa. Ndashobora gusubira kwisuka. Ndashobora kutaguma ndi kuri hit nka yandi ndiko. Barashobora kunyibagirana kandi yari hahandi nyene nkura ratio. Ari hahandi nyene nkura amafaranga yo gukora ibintu byose. Uyu munsi tuvuze abantu batunzwe n'umuziki Sadbu azimbere. Sadbu ziko ntarigera mbona kandi kaza akora. Kandi kaza akora. Abandi ashaka ko nabane baririmbyi bafite utu business bakora ariya. Ariko Sadbu usivye ahantu usanga mu brand ambassador, ahantu usanga aserukira nka company zitandukanye, nta kandi kaza akora atari mu muziki. Niyo mpamvu kuzobona Sadbu kuzona Sadbu ahagaritse ibintu byo kuma akoresha imbuga canke ashaka kumavuga imisi yose ni mu gihe ngazo bayahevye umuziki vyonyene. Sino Sadbu amaze gutahura neza yuko impano yonyene itagutuma uba umustar. Amaze gutahura yuko abantu benshi bafise impano bicaye yari amuhira atamuntu umwe abazi. Mugabo wa muntu afise ama strategie yo gukora gusanga ni waguma avugwa cyane. Uyu munsi twayivuze dufise abaririmbyi benshi afise indirimbo ziryoshe. Dufise abaririmbyi benshi basoye imiziki abantu bakavuga ati izi ndimbo ziranditse, izi ndirimbo zifise quality. Ariko uyu munsi tutakibabona. Turiko turabumva. Si kuvuga yuko ijya tara yabo yapfuye. Nimba ikintu kidafa ku muntu nitala irasinzira mukayikangura. Ahubwo bayowe za strategie nk'iza Sadbu aguma akoresha. Kakantu yavuga ati niwe mwami w'izimbuga. None Sadbu uzomara indwi yose utari kubona ariko aravugwa. Ntibishoboka. N'uyu munsi niwe tugiye tuvuge. Neje twaramuvuze. Hariya yasibije imbuga hariya. Neje twaramuvuze. Muri social. Kandi revye tumuvuze uyu munsi sibe tumuvuga nejo. Ni ya strategie yo kumenya ati uyu munsi ndapanga uko. Akarere ndagapanga kuri Facebook cyangwa kuzindi mbuga. Uyu munsi mvuze kuri iyi content ejo nzovuga ku yindi. Kugira ndabo yuko ibiganiro nka byose cyangwa ama emission nka yose muze ndayacamwe nguma mvugwa ku munsi. Yes nuko bimeze ku butumwa yahereje ko ku munsi weje duca turaryama. Yavuze ati guma hamwe ndabasengere turyame rero. Imana ibahe ibyo mwipfuza byose. Ibarinde abanyeshari ibahe inzu n'abagore. Amen. Mbese isengesho rya Sadbu yadusengeye ejo. Ariko kabisa Sadbu. Nige sengesho Sadbu yadusengeye ejo kabisa. Ako nige sengesho ugereje kuraba. Mahera afise imvura imvana. Umaze kubona amakanu ko ngo abagore ngo n'inzu. Chabona ko harimwo imvura imvana. Abantu bakurikirana cyane Sadbu bagakurikirana n'imbuga zige zitandukanye. Chabona kumenga hari umuntu yakorishura hariya. Hari umuntu yari karishura?
ahubwo je ndafise ikibazo yes ahubwo hariho post namwe menga yayifuse ha post zeje zishika kuri zibiri apana zibiri ashobora kuba yafuse Sadbeje yapostinze post nyinshi zishika kuri 4 ya zose yazifuse nasubiye kuziraba nazibuze nejo bundi ubonye post nka zijya za Sadbi zo cukubita ama screenshot marahezma bon je na Paul nafashe screenshot yipost zibiri zindi nazo nafashe kuko nabona ko byose agenda arandika bimwe gusa ubundi muri iyi misi sigaye mbona Sadbi menga hari post zimwe dushobora gufata nka vinike ya indi ubona ari musi ugasanga yayikuyeho ni vinike nyene kabisa ni post ushobora kumara ko isaha imwe akaba bitandukanye na vinike batwumva ko batwumviriza neza vinike ugiye kuyigira screenshot n'ibikunda ariko Sadbi izi post twozizana vinike ubu dusigaye ti screening utakoresheje ni telefone ako kantu nzokambwiye ukamanyere ntako ndamenye ya none nuyifotora ukoresheje indi telefone ariko bijya biraboneka ko nanzi ngo nakandi kamanyere nyene ko kuyizana ari bijya uba wihenze nka je uyinzungikiye bon bien sûr ni bintu abantu bose bazi ko bikogwa yifotora ukoresheje indi telefone nibisanzwe yes nuko rero Mr Calvin na majambo menshi Sadbi yavuze no majambo menshi Sadbi yavuze ku rubuga rwa Facebook hari ku munsi wejo ariko kandi na majambo ubona ko yari afise iyo yerekeza icyambere no gusaba Calvin hari kiganiro kimwe bamwe bavuze bati ariko arishira ku kiganiro cyakoze ku kinyamakuru kimwe cyo ngaha mu Burundi yasinda kivuga ne akeza net ubona ko cyakoze n'umuntu novuga ko ni umu TikToker bon numvuga ni nk'umu influencer mushasha ariko araza kandi ariko abikora neza marehezuma nuko ubona ko hari gihe nyene yexagera akavuga n'amajambo ubona ko arenze urugero bamwe n'abandi bakavuga ati ni strategy yo kugira amenyekana kumenyekana muri jya we navyo sibyo ntabwo umenyekane uca mu nzira nyinshi uhitamo guca mu nzira canke mbi kumenyekana muri jya we cyane kandi amahirwe menshi ushaka kumenyekana gushaka kumenyekanira mu bintu vyiza ntushobora kumenyekana keshi uzura abantu bashaka kumenyekanira mu bintu bibi biranyaka gufata kubera bijya ibintu vyiza ni benshi baba bagerageje kubikorerako ni benshi ziyanzira baba baziciyemwo ariko bisaba ko uca muri yanzira abandi badacamwe ujya mu tipe rero igenze yazaniranyemo naho benshi bamutera amabuye urabona ko ubunye abantu basigaye bamuzi kandi ni benshi bamukurikirana cyane ibimenyesha makuru byinshi biramutuma ko akagira icyo avuze ariko icyo ntarabona neza umenga aho ibimenyesha makuru bimwe bishitse ko atavuga ry'amajambo agerageza ku none nk'ubu nkatwe tumutumiye ngaha ambo nyene tuzona mutumire turabe ko ajya amajambo yavuga oya ntiyoshobora naho nyine rega aciye ubwenge aravuga ati ibintu ndafise aho ndabivugira n'ahandi ntabivugira ubundi uri umuntu aciye ubwenge ukora ibintu nkabijya uri umu influencer n'umuntu akurikiranwa n'abantu benshi uramenya ati aha ni hehe ngeze ngaha ndavuga ibi sino bivuga hama limite utegerezwa kuvuga ati ndayarenga uri limite nk'umuntu aciye ubwenge kuko abenshi bijya bintu bakora ibintu by'amarezo sosio urashobora kubwikuramo kugira urondera abantu bagukurikirana ukavuga ati je ngaha ndabwikuramo kawaida hama kugira ndo nk'ico shikako hageze rero hahandi uvuga ati hasi ushobora kuvuga bya bintu byo kwikuramo ubwenge yego y'amajambo ntuca kure yayo mu guca ugerageza kuyashira mu rupfasoni ivyo biranga umuntu aciye ubwenge azi n'ivyo akora dufate dusabe Clovis hajya ijya foto yashize ko ayifatanye n'iyi ayifatanye n'iyi ndamuhaye kabisa kugira ibintu bice bigenda neza cyane cyo dutangura yes ni yitwa Cheval ayachije Cheval ni indogoba Tiba bagira ko niko yitwa hai indogoba ni kirundi indogoba ni kirundi ubona ko hari kiganiro yakoze ku kinyamakuru ariko aravuga ukuntu abaririmbyi b'abarundi babayeho nako na Sadbi yabayemwo mubo yavuze hajya mu ncamake shobora kutubwira mu ncamake amajambo yavuze Cheval bamwita Cheval n'umuntu akora trending cyane muri iyi minsi n'umuntu ugiye kuri Facebook urashobora kubona aba bloggers benshi bagiye kumurondera urashobora kubona aba YouTuber benshi bagiye kumurondera kuko arafise icyo ko aratanga mu muziki naho bamwe bavuga ngo akatanga mu nzira atariyo aragerageza guhanura abastar aragerageza gutanga umuco akavuga ati umuziki w'u Burundi kugira utere imbere woca ngano mugabo benshi cyo badahuriza ko nawe
nuko bivani niyo way abicishamo. Ni Cheval rero yaciye ku kinyamakuru kimwe cyo ngaha mu Burundi cyitwa Akizanet yari kumwe n'umumisha makuru wacu ariwe Patrick. Aho yabashije kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Nawe nka Cheval ndasanga ry'umunwa yavuze ko ari ivyo bigiye batandukanye. Yavuze kuri Sadbi nyene, yavuze kuri Double J, yavuze kuri Kiriku Akili. Aho ariko cyane cyane tugaruke ku makuru yavuze kuri Sadbi. Okay. Yariko agerageza gutanga umuco ku kuntu abaremvyi bacu babayeho. Yatanguye avuga yuko abaremvyi bacu b'abarundi ari abantu na cyane babayeho muri fake life. Barafakinga ubuzima. Barafakinga ubuzima. Akakwemeza neza babayeho mu buzima butari bwabo butari bwo. Akakwemeza yuko afise imodoka yaguze miliyoni 500. Gasanga nta ni moto afise. Okay. Akakwemeza yuko aba muri etage. Kandi yibera muri chambre tari. Sadbi cyane ya postinze ngo yahaye Vox abadasere biwe. Sebijya nibyo. Bamwe bavyemeye abandi barabihakanye. Nawe asa n'abigarutse ko nivyo. Ni Cheval rero bakubamubaza bavuga ati none wewe kubera ko ushaka kuvuga yuko Sadbi atacari marira. Aravuga ati ndacari marira nyene. Aravuga ati nta muri ivyi ngaha mu Burundi aratwereka urupango rwiyo. Okay. Mesha makuru Patrick aramubaza ati na Sadbi na rupango aratwereka. Aravuga ati Sadbi nimba afise urupango arufise mu mutwe. Sigura yuko ugo rupango ariko aravuga ruracari mu vyiyumviro. Iracari plain ntaragera aho avuga ngo agira yubaki. Bamwe n'abandi baravuga ati Sadbi ko biri kose ashobora kuba afise ugo rupango. Abandi bavuga ati ahubwo rero nta Sadbi yogira urupango nta rufotore ngo rutwereke. Kuri ya bushe yiyo. Nama commentaire nagiye ndabona. Cheval baramubaza aravuga ati ni gute ushobora kubona umuririmbyi yagiye gukora ama concert atandukanye arenga 2 muri Europe aho ugasanga ngaha aracagira kwikinga ugasanga nta modoka yiwe afise ugasanga nawe ndakije gutega agataxi kandi yagiye gukora amatuwa mu bigo vyahanze baramubaza ati none ngaho ushatse kuvuga ndi nawe ntiyari umuntu yavuga ati ndavuga abahungu muri Billy Man Boy. Okay. Ndavuga Double J ndavuga na Kiriku Akili. Gute abaremvyi nk'abajya bamahanze bamazunguruka tukabona ngo bagiye mu bigo bigiye bitandukanye ugasanga nta déplacement yabo bifitiye. Bamwe bavuga ati ariko Cheval ukora barengera ushaka gusanga barazifise mugabo ndi bacabaza kubikubwira. Aravuga ati umuntu azonyereka imodoka ya Double J canke ya Kiriku. Muzoca muza mu mbarire nzomuha agashimwe. Bamwe n'abandi bavuga ati numuhungu atangwe kuza ashaka kugaya abaririmbyi. Abandi bakavuga ati ahubwo ibi biratuma umuririmbyi ashiramo ingufu. Ariko nayo majambo yotuma umuririmbyi agura imodoka ngo no kubera bamubwiye ko atayafise bigatuma yigura. Of course. Atanumbero yarafise yo kwigura. Urashobora kwigura bivaye n'umuntu abivuze. Uyu munsi bivuze umuntu adakurikiranwa. Urashobora kuvuga ati ivyo wonye ntaco bimaze. Ariko bivuze wa muntu ashobora kuvuga ijambo rigakurikiranwa n'abantu barenga 1000 ashobora kuvuga ati ba bantu bavuga ati kumbe ntaco tumaze nimba yafise dufate nka 50 million canke 40 million akavuga ati nimba rina yateguriye kuyashisha mu wundi mugambi reka basindangura iyo ngendeshwa ndeko bandanya ngayitse. Okay. Haje kaja tufise ibintu byo kwihagarara ko twebwe abarundi. Calvin. Kumbure tukiri kuri tumananize kuri Sadbi neza. Urabona ko ni Sadbi. Ikintu baguye muhatakira ko ni mbega Sadbi ko atanzu afise. N'imyaka amaze mu muziki n'amakonsert amaze gukora byinshi. Ubona hagiye gusubira hari yibura agiye kugenda mu Bufaransa na Belgique. Na Belgique. Belgique ni mu 11. None ese abo bantu bose bamurondeye ntibaramuha Mahera canke cyagiye cyose yagenda izi show zose ariko arakora ngaha mu Burundi. Ayo mafaranga nta yarimwe ku buryo Sadbi yo kubaka inzu. Ubundi turashageze kuri Cheval. Kubona kuta kumukurikirana yaremeje yuko bajya baremvye baje hanze. Batajabona amafaranga menshi. Ahubwo benshi kumbure babashaka kurira indege gusa. Bashaka kuzuza amaseve. Ariko sinibaza ko kuri Sadbi ariko giye kuraba niyo mpamvu ngo baterekana n'ibiteramo vyabo cyane. Amashongo bakora ama highlight ya video are nk'ama anniversaire kusanga ni short na stage fisi. Okay. Abarimvye baza kujanza bagakorera kuri stage bavuga ati ni stage ni bangahe. Sadbi yagenda muri yari Australia. Yari Belgique. Shagitamo yahuriramo na Harmonize nabaye Mialad. Ari muri Australia. Yani ari Australia. Yeah.
cya gitaramo cyabereye hariya Harmonize niwe yamutumyeko ariko kandi yashoboye no kuboneka muri Belgique aho twavuga ko yari kuri stage naho nyine mubona ko imeze neza aho ugiye kuraba abandi barivye bandi shini banatwereka n'amafoto ubonye n'aka video gatoya usanga bahagaze mu bantu bari mu kabari undi nyene naranakabonye ka video ubona ko kari gateye ikigongwe baririmbye bacu ko baririmbira ahantu ahantu mu igazo nyene mu igazo ubona ko ari anniversaire bariko bararirimba rero benshi bavuga ati bijyanye nivyo biteramo bagiye gukora kandi ibyo biteramo bimeze kurya si kuvuga ngo amafaranga menshi baba bahaye kanatsinda usanga atana abantu benshi bariyo niyo mpamvu uzobona muri ivyo agiye hariya ugasanga kubiseyo n'inshuro zirenga 5 bikamunanira kubaka inzu yiwe cyangwa kugura ingendeshwa yiwe Calvin kumbure tukiri kuri Salvi nabonye n'akandi kantu yanditse avuga ati mwijuru niho amazu yacu yaduteguriwe bari batanguye kumwataka ati none wewe bizogenda gute uzobaho gute avuga ati mwijuru niho amazu yacu yaduteguriwe ubona ko haciye haza uwundi muntu ashira ko commentaire avuga ati none ni wapfa ikigandaro kizobera mu rugo kwande yaga Salvi bacaraza yishura ati ikigandaro kizobera kwa mama we naramwubakiye rega bisigura neza rero yuko Salvi yamaze kwemera ko atanze uyu Afise yamaze kuvyeme ubonye iyo commentaire bisigura ko yubakiye mama wiwe atari yubakira abari bacibaza ngo Salvi Afise inzu cyane yafise ndibaza kuri iyo commentaire abantu bashobora kubibona habwe bayiduterekera ko hari yanya abantu bakabibona neza ntibaze ngo tiko turafondera ntibaze ngo ni ibintu ntidashobora kuvyifondera ngani ibintu babishiriye ko ntibaze ngo ni ibintu turiko turakreya nga ngo inzu zacu ngo ziri mu ijuru none ajya uri siri yuko tuzojera twese mu ijuru utazojera nawe inzu yiwe izoba ari hehe nafate yuko iyo nzu izoba ari y'umuntu ari mu ijuru ku muntu atazoja mu ijuru nawe ntazobura haba hehe nyene ntashobora kuhabura ariko ubundi ega ntitwafazoba ntituzoba tugifise iki kibiribiri hari umuntu urigera ubona yapfuye ngo kubera yabuze ahaba oya ico cyo ntigishoboka utuma bamwibarabara kwibarabara n'irya bose cyangwa ukaja muri kanevu nuko emeze akaga commentaire bakaduterekereko abantu bavyibonere neza yuko Salvi yemeye ko inzu ari yayubakiye mama wiwe atazi yo ari ubaka sitwe twabivuze ni commentaire ya Salvi ubwiwe ni commentaire ya Salvi ubwiwe ako kantu bakunze kukavuga kenshi bashaka kuvuga abantu batarubaka amazu canke abantu atana umugambi wo kubaka inzu zabo bafise bakakubaza ati none nk'ubu ni wapfa kwikigandaro kibera kuri nye n'inzu ku mushinga naye naka nawe tuzovuga ko kizobera he ni kibazo ariko rero tuze ngaha big abaririmbyi bacu nkuko ba T-Max baracinga barabivuga abaririmbyi benshi canke abandi bantu basanzwe barakunze kubivuga bati umuririmbyi ategerezwa gutegura kazoza kiwe umuririmbyi ategerezwa gutegura kazoza kiwe akamenya ati mbega jewe ko ndiko ndakora uno munsi ndi kuri hit ese hamwe jo bitokunda ko noba nkiri kuri iyi hit naronse nzoyibamo gute ndayibyaza umusaruro gute novuga nk'aba baririmbyi bose murabizi amahiti baronse ba Orege ba MB Data ba Harijo ba Emerson ba Black G murabizi amahiti baronse ariko no munsi niba baririmbyi utashobora kubona udashobora kuvuga uti ushobora kubona feedback yavuye mu muziki nyereka feedback nyereka ikintu wakuye mu muziki ese ziya show bakora ajya amafaranga binjiza bon bien sûr hari abo imbuga zitari bwaba amafaranga neza Orege wewe nako byavuyemo na YouTube yajewe ngerageje kuraba baremvyi ndavuga ko ari abakera buke nabo biratandukanye abo nta citwazo na kimwe bafise abubo amafaranga bayakura mu bintu bitandukanye concert zubu zirariha kandi ziriha agafaranga gatubutse imbuga zubu zirariha kandi ziriha agafaranga kameze neza bitandukanye nabo bakera dojeje kudondagura abo bakera bashobora kuja muri concert gusanga banisabiye ugasanga ntibabarishe bakaja muri concert ugasanga baguhaye amafaranga y'intica ntikize baguhaye amafaranga ya déplacement na ratio gusa ariko ubunyo bashobora kuronka
gukubita nk'akadimiriyo amafaranga ni menshi kera ivyo ntivyabaho niyo mpamvu rero abo bubu nta citozo na kimwe bafise uyu munsi bari kuri hit ariko hejuru bazovyara abana bazobaza ati none papa we ko wabaye umusitari bimeze gute kabisa ntuzoja kubavugiza za ndirimbo zawe ziri hit zabaye hit ntibishoboka yes nuko bimeze hariya kwa Sadbu ubona ko abantu benshi bako baramwataka bavuga bati ntagerageza arabe basi atwereka ikintu na kimwe ashobora kuba yakuye mu muziki undi nyana tubwiye ko na mama we yamwubakiye nta nibyo tuzi navyo turabona ariko natwe byerekana mugabo tashobora kubyemera mugabo biba bigoye ko kubakira mama wawe n'utari umuziki n'utari mu muziki umwubakira ko kubakira mama wawe ni numva umenga ryo bari itegeko ni niteka kandi bawiteye ariko rero turakeneye kubona mbega Sadbi era fopase nabonye ariho ibuilding iraho bariko barerekana ngo ni ya madamu wa Big Fizzo urayibonye ngo ikiraduga nta byemezo tuba tubifitiye ariko ubona ko haciye haza abandi bantu babibeshuza bavuga bati ekaye ibyo sivyo ariko aba building akora duga ya T-Max wayabonye Kamenge ari hiyemwe yindi mbere he imwe mu Kamenge iyindi iri kuri we kuja mu Gatumba ahantu hari ama plage bahita gute mu Kajaga okay bari vyiza nituvye twa dukeneye ariko benshi bashaka ati T-Max n'abari ivyo barundi biratandukanye kuko wewe urumva aho bakura si hamwe ariko babishatse byoshoboka uyu munsi tuguma tubona abaririmbyi bagenda mu mavakansi hanze kandi bagakoresha amafaranga menshi no kuvuga rero babishitsemo umwete navyo nyine byo gukunda kubaka ayo mazu yes Mr Calvin tuce tubandaniza nyene kwa Sadbi bona kuno munsi nyuma yo gukora collab ariko yaba no muririmbyi Ibra aho ni nyuma yaho tuboneye Ibra aje ngaha mu Burundi aje kudutwara umugeni ariko Sadbi acara mukwakwanya avuga ati uva ngaha dukoze yakoresheje uva ngaha dukoze yakoresheje umwanya uno munsi ni Sadbi tubona ko aje n'izindi nguvu aje n'iyindi collab novuga yuko dushobora kuyivuga sinzi ukuntu twoyivuga but n'iyindi collab ubona ko ivuye mu gihugu cya Tanzania ko muririmbyi yitwa Chino Wanaman Chino Kid Chino Kid kabisa abona ko n'umuririmbyi asanzwe akunzwe cyane hariya mu gihugu cya Tanzania ariko n'umuririmbyi aririmba style y'amapiano kabisa ukumva uti abantu benshi bumvise amapiano muri Tanzania uyu muhungu aza mu bantu bumva cyane aya bantu bashoboye n'amapiano hariya muri Tanzania indirimbo ya Chino Kid uzi cyane uba uzi yuko yahitinze ni yahitinze cyane azi ko atari bwafatishe ngaha mu Burundi azwi n'abamuzi gusa hariya muri Tanzania no kuvuga bamwe nabonye n'amakomantere agiye atandukanye baravuga ati ni Sadbi bagomba muduze ivyo vyemeza benshi bavuze ngo ni Sadbi bagomba amuduze ko yatumye tumenya Champuru Makenzi mo gusa ngiye ku rubuga rwa YouTube rwa Chino urubuga rwo bimeze neza ngiye ku rubuga rwa Chino ndabona ko Sadbi baramurusha Sadbi ari hejuru urubuga rwa Sadbi ruri hejuru y'urubuga rwa Chino Kid kuko anako n'urubuga rufise abantu barukurikirana ibihumbi 204 ino rubuga ama video yose ariko agera ku miliyoni 20 n'ibihumbi 244 n'amajana 950 n'indwi aya n'ama views ariko urumva ko kuri Sadbi hariya ibona ko urubuga rwiwe urubuga ubona ko rufise abantu bagera ku bihumbi 420 420 ku 204 umva ko Sadbi arusha inshuro zibiri zirenga uyu Chino Kid ariko kandi hariya kuri Sadbi ubona ko ageze ku miliyoni 33 n'ibihumbi 988 n'ama views 78 ama views yose yindi y'ama video amaze kuja ku rubuga rwa Sadbi umva ko ni Sadbi aruta cyane uyu muririmbyi Chino Kid amurusha kugiye no kuraba
umuririmbyi nk'indirimbo navuga ko yamenyekanye bamwe bakayimenya ngaha mu Burundi indirimbo imwe yonyene sinzi ko izi ndirimbo yitwa Tiririka indirimbo navuga ko niyo yamenyekanye ngaha yari kumwe na Litonto akaba ari kumwe na Mfana Kagogo akaba ari kumwe na D-Star ni kuvuga iyo ndirimbo niyo abantu benshi ugiye kubaza umuririmbyi Chino Kid niba ashaka kukubwira izindi navuga yuko zimenya abasanzwe bakurikirana Bongo Flavor si kuvuga ngo yatoboye ngo yashitse ino no ugiye ku rubuga rwa Chino Kid ubona ko ushobora kubona nka video yitwa Jibera indirimbo yakoranye na S2 Keys yakoranye n'uwitwa Mfana Kagogo indirimbo ubona ko ariyo ifise ama views menshi indirimbo novuga ko igeze ku ma views agera ku miliyoni 2.1 iyi niyo ndirimbo ifise ama views menshi y'umuririmbyi Chino Kid ariko kandi ubona ko Sarbina tuje kwa Sarbina indirimbo Beautiful yakoranye na Medini iyo ndirimbo ifise ama views menshi igeze ku ma views miliyoni 5.5 barenga ko gatoya wumva yuko Sarbi kuri vyose aguma ari imbere ariko kandi nkuko noca nakubwira ako tugiye kuri Instagram ubona ko camufunika camurya kabisa ni Chino Kid ageze ku ba followers bagera ku miliyoni ariko Sarbi ubona ko akiri hariya mu bihumbi 200 na ivyo biratahuritse kugeje kuraba Instagram muri Tanzania barayikoresha cyane para yaporo yo mu Burundi ivyo biratahuritse hari umuntu atari n'umustar usanga asumvye abastari benshi bo ngaha mu Burundi kuba hariya nigo rubuga bakoresha para yaporo ya Facebook twara dukoresha Facebook cyane mugiye kuri Facebook ndazi ndisubiye yuko Sarbi bamusumvye aramusumvye no kuvuga hariya bakoresha Instagram cyane para yaporo ya Facebook kabisa rero tugende kuri Chino Kid Sarbi iyi strategy kwanza yazanye yo gufata umuririmbyi wese novuga yuko kuko ni Chino Kid bien sûr vuba cyane ku igenekerezo ya 11 azoba ari no ku hariya kuri Chicago aho azokorera yo show ari kumwe na Kiriku na Double J bien sûr icyo mfata nakanya ndababwire nti ntimuzosibe kugenda kuraba show ya Chino Kid Chino wanamubona ko azoba ari kumwe n'uwundi azoba ari kumwe n'umupresenter wo muri Crown FM umupresenter cyangwa umujournaliste yitwa Hipperman namo yakora avuga ibintu bya Chicago bari anakona Alikiba hariya yavuze ati my people mwakire neza Chino Kid Chino wana man umuririmbyi ubona ko yarahashashe yarahakumbuye ngaha mu Burundi ariko icyo no kubwira nuko Chino Kid yaramaze kuza ngaha mu Burundi mu mpisho kabisa yaje mu buryo bw'umuziki icyo no kubwira ashobora kuba yaraje gukora indirimbo na Sarbi kuko uno munsi bimenyetso birerekana ndetse na Sarbi yapostinze n'aka video hariya kuri Facebook yerekana Chino Kid bari kumwe muri studio kandi uravye neza urashobora kubona ko ashobora kuba ari muri studio ya Empire Avenue muri ya studio kwa Street Beat havye neza shaka kuba ari muri ya studio hariya kwa Street Beat Bundi nyene naravye neza no kuna look Sarbi yari afise urabona ko ari look ishobora kuba ari yavuba cyane bishoboka ko Chino Kid ashobora kuba aheruka ino vuba cyane cyangwa ashobora kuba ari ngaha mu Burundi tutabizi yes dutangure ngaha rero Mr. Calvin Sarbi gukorana na Chino Kid twitege indirimbo izuza imeze gute mu gihe tubona indirimbo Sarbi yakoranye na Ibra bona kumenga yavuye mu bantu cyane mu gihe tubona indirimbo Sarbi yakoranye na Champuru Mackenzie indirimbo yitwa Kirisese iri mu bantu kurusha indirimbo Humutu Sarbi yakoranye na Ibra ese twitege ko Sarbi kuba yasubiye gukorana n'umutanzania twitege indirimbo imeze gute hagati ya Sarbi na Chino Kid Chambere na mbere kamandi ubwire ko amajambo yose je kuvuga wavuze ngo indirimbo Umutu ikwirava mu bantu bukebuke paraporo ya Kirisese kandi nta nakimubeshemo indirimbo Umutu impamvu niyumvira yuko itagumye yinjira neza mu bantu ugerageje kuraba promotion ya Kirisese ni ya Umutu ntibingana Kirisese ni indirimbo yagiriwe promotion irenzi ya Umutu nubwo yose yabivuze yabati iki kigoma nubwo ntagikoreye promotion irenzi
kiwe kirinjira mu bantu yakovuga aho mutu bisigura neza yuko nawe nyene yabibonye yuko ata promotion ikwiye yayikoreye girageje kuraba wacuvuga ati twitege indirimbo izobemeze gute hagati ya Sadbi na Chino Kid chambere na mbere cojo shobora kwemeza naho ntarabona ibice byinshi shobora kubyemeza izo biri mu mapiano chambere na mbere so song iri mu mapiano cha kabiri iyi ndirimbo izo bitandukanye cyangwa uburyo bazako bayikoramwo bishobora kuba bitandukanye na Ibra chambere na mbere ni Sadbi azoba tuzaniye umuntu navuga yuko mu Burundi atarazwi par rapport ya Ibra byese tuvyemere Chino Kid ibi nta muntu numwe abantu ntibari bamuziga ubundi ari umuririmbyi ashobora kubazwi mugabo akamumenya kubera iki bakurikirana ibintu vya entertainment yo muri gihugu abantu nyene basonzo bakurikirana entertainment abantu baje ku marezo social hakaba n'uwundi naho ukurikirana industry y'u Burundi gusa utegerezwa kumumenya donc ugasanga muri kaga telefone gatoyi iwawe mu nzu muri twa du studio hariya barage ari abantu bagenda gusaba hariya indirimbo za Ibra shiriramo kakaririmbo ka Ibra nyene ibintu nk'ivyo ariko biragoye kumva ko hari umuntu wa mukozi wo mu nzu hariya wa muntu wo muri restaurant wa muntu wo muri salon de coiffure yogenda muri studio muri twa studio canke agenda kuri YouTube agiye kuraba indirimbo ya Chino babigoye nivyo kumvugana bamaze kuntahura impamvu rero kumvuga yuko izi ndirimbo zizo zitandukanye Ibra bari bamuzi kandi abantu benshi bari bamwiteze kumva bahuriye mu ndirimbo imwe na Sadbi Ibra abantu bo ngaha mu Burundi na cyane cyane ry'amakariti usanga bavuga cyane cyane igiswahili baranamukunda indirimbo ziyo baziza ari nyinshi ariko Chino sindumva abantu bagavuze indirimbo ziyewe ni ukuvuga ikintu ca mbere na mbere coco Sadbi azoshiramwe ingufu kuri kote yiwe kwazovuga ati nashizemo ingufu n'indirimbo ari wanje siniteze yuko Chino ari bazobanzana ibindi bintu birenze par rapport y'ivyo je ngashiremo kuko jewe ngaha karere nagafashe je ngaha baranzi ikindi kigira gatatu indirimbo nogira ko mvuga yuko sikuvuga yuko Sadbi yamubonye yuko ari kuri hit ahubwo ico nabonye Sadbi hari uburyo bubiri yamurondereye uburyo bwa mbere arashobora kuba kurondera ukuntu bohurira muri concert imwe muri Chicago aho niku bwanje niku byimviro byanje ashobora kuvuga ati nitwe twakoze iyo ndirimbo kumbura wateguye ijya concert aravuga ati reka tuzobone performance y'indirimbo nanje ndabivyazemo umusaruro ica kabiri Sadbi mu myaka ize yagerageje kwinjira muri Tanzania biranga yari yagerageje kandi yashizemo ingufu nyinshi tunabimushimira Sadbi nako atako arakora kugira afatisha muri East Africa canke Africa yose wanashima muri iyo myaka iheze yarabigerageje mugabo bisa nkaho bitamwereye yarinjira kwa Bastray n'abandi ariko nivyakunze uyu munsi strategy agomba zane itandukanye n'igihe ya kera uyu munsi agira afatiranye baba peti novuga yuko bari mu biganza by'abaririmbyi baba legend hari canke baba baririmbyi novuga yuko bari hafi na hafi no munsi cyangwa kuvuga yuko ashobora kuba yagera bon la fois passée namubonye ifoto ari kumwe na Bamboso misi heze yaravumye cyane ahitinze na ba Mario bintu nk'ivyo byumva yuko Chino n'umuntu ari na hafi na Arkiba basazwe na hafi Sadbi bashobora kuvuga ati jenge abaje bajya bakuru byasukunda bafata ndavuga ba Arkiba ba Diamond reka nkoresha indi strategy cyo muri aba bapeti babo antuko mu peti babo nitwakora indirimbo azotegezwa kuyumva kandi yayumviriza azostira atasiye votire katwumvize ukuntu umuhungu wacu yaririmbye twumve n'ukuntu Sadbi yaririmbye bishike ugusange barakunze n'ukuntu Sadbi yaririmbye nabo baramurondeye bon ndiko ndaraba commentaire ngo ahubwo nta makuru mufise Chino yoca kwica ku madanse yiwe asante sana ubundi nawe nta makuru muri ko muvuga ngo Chino ntazwi kwe Ege buriyo ariko batwumve neza nimba uyu muntu yiyemera nimba uyu muntu yiyemera uyu ni wo kuri rezo social media kuri Facebook na YouTube arajayo hariya za Instagram arajayo ariko ujya muntu adafise Facebook ujya muntu adafise YouTube ujya muntu waga telefone gatoya turabizi yuko ari nabo Sadbi yavuze yuko
bakunze kuba bamukurikirana cyane bakunze kuba bakunda indirimbo ziwe bajya bakozi bo mu nzu kwa mu maresitora mu masalon de coiffure ese bajya abantu Chino Kid baramunzi uyu muntu nimba yiyemera aca telefona mbere no ku nimero yiwanje cyangwa telefone ku nimero y'iradio kuri 67310 genda mubaza ibibazo bibiri byerekanye umuririmbyi Chino Kid uyu muntu afise rezo gize kumwumva akabitora ugiye kumwumva uyu muntu afise impamvu abivuze kandi afise rezo umuntu yo mutahura ati kubera iki ntiyadutegereye neza uyu muntu ashobora kuba muri babandi twavuze bakurikirana umuziki wa bongo nawe twumve neza aha mu Burundi si bose bakurikirana umuziki wo muri Tanzania twe twavuze yuko Chino so kuvuga ngo ntazwi arazwi kandi muri Tanzania baramuzi ari benshi ariko ntashaka kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo arazwi muri East Africa arazwi mu Burundi arazwi mu Rwanda arazwi muri Congo Chino arazwi gusazwi ku rugero rwo muri Tanzania nkuko twavuga nako barimvye benshi dufise nga mu Burundi bazwi ku rugero ngaha mu Burundi mugumaze kuja hanze utasanga umenga ntibamuzi muganga mu Burundi ugasanga n'umustar uyu muntu afise rezo afise n'impamvu ayivuze kandi kuba muzi we canke kuba ashizemo amaranga mutima nkayo ni kwa mukurikirana nyene nibazo yadutahuye sikuvuga ko Chino atari umustar canke atazi arazwi ku rugero rw'iyo hariya muri Tanzania umaze kuba kwiza umuriyoni w'ama followers hariya ku rubuga rwa Instagram ubuzwi uyu musi kana akarero kari typique uyu musi Melanie ni boy nga mu Burundi numwe maririmbyi novuga by hit none giye ucugenda nko muri Kenya ucuvuga ngo muririmbyi ngwazwi icyo novuga ni choice nziza kuri Sadbi kuba ari karakora rega biragoye kugira ushike kwa Alikiba kwa Mario kwa Harmonize utaciye kuri aba baririmbyi icyo nagomba ndashike ko ndiko ndasigura yaciye kuri rya ko strategy yo guca kuri aba petit bato kugira aronka ukuntu azukira muri rya bakuze no kuvuga kandi yakoze strategy nziza erega biraryoshe yuko umuntu muje gukorana yamaze kumva ibikorwa byawe uyu musi Sadbi ndazibunye batangwe kumwumva yandirimbo mutu ba Diamond bayumvise barayumvise hari ibona bayumvise abongere mwindigira kabiri reka batamwe yindi akubite mwiyindi ariko na Chino bavati wa mupete kumba arabizi nawe tumwirengagiza bizokoroha yuko nawe badakorana by the way reka nakubwire nti aba baririmbyi bose bariko baraza mu Burundi aba Chino Kid fopase numvise umuntu yanyengoreye mu matwiti arashara kubona ubundi Sadbi rero Sadbi n'undi muntu amakuru yose arashobora kuba yazi agaca afata target nababwira fopase ni iyi ndirimbo yakoranye na Ibra ntivyari preview ko ishobora gusohoka igituma indirimbo yayisohoye bon yari yapanze kuyisora muri December mu kwezi kwa 12 igituma iyi ndirimbo yayisohoye ubu nuko ni kujya kuntu Ibra yaciye afata kajya ka video bari muri shooting acara gatereka kuri rezo social kuri Instagram hakiri kare ndetse karimo na sound byumvikana ko indirimbo yumvikana ko yagize rero Sadbi bacavuga ati Ibra ko yamaze gukora aka kantu ka profit uyu muyaga profit ye promotion ndashobora kuyisora indirimbo muri December Ibra ntakore promotion nk'aka kantu ya postinze tirekana cyo profita iyo occasion kuba Ibra yakoze akantu nk'aka kumbure karashobora kumfasha promotion kuko Sadbi yarabona yuko indirimbo kirisese iracari mu bantu aciye yikurikeza n'ikindi gikorwa gikomeye nka humutsu yakoranye na Ibra yayikurikije nyarutsa twese mugabye sinabibi ariko kundi ruhande ico novuga Sadbi afise ubwenge bwinshi cyane Sadbi yumviriye neza cyane kwiyumvira ko yoca yisohora mu gihe Ibra yari yapostinze kajya kantu byari ibintu biri top byari ibintu bimeze neza cyane bona ko nubundi ico nico nshize cyo kugira team management Sadbi ntiyikorana wenyene uyu musi turashaka kubona ibikorwa Sadbi bagenda akora turashaka kubona amajambo Sadbi bagenda avuga tukavuga ati ni Sadbi afise ubwenge bwinshi canke umutwe w'umega no mubwira bigenda vyose tuca tukera tukamenya neza yuko Sadbi afise team management kandi yikwije tubonye Sadbi akoze iki nitubona yuko byose biri ku mutwe wa Sadbi wenyene nawe yene umuntu nka twebwe araruha kagira iki afise abantu bakorana kandi tubashimira bakorana neza bamwereka inzira nziza nambi akasha hitamwe nziza kandi ibintu bikaca bigenda neza cyane nuko bimeze rero mwavyumvise indirimbo rero ari kumwe na Chino Kid novuga yuko Calvin icyo no kubwira reka twitege indirimbo izo bimeze neza ko Chino Kid ku mapiano niyo style yiwe ariko kandi kindi naci ciza nuko Chino Kid agiye kuza ngaha mu Burundi nkuko nabibabwiye Sadbi
nizere ko azoca profita bakorane video gerekerezo rya 11 azoba ari ngaha nabibabwiye hariya muri Chicago hariya mu Kamenge ku barabara rya 11 muri show novuga yuko igiye kuzura ivumbi rizotumuka kabisa. ubundi Kamenge sigaye yabaye Kamenge razirera amazu bariko barubakaye kare namana haciye sitayibona ahubwo isho ndabikundira ko batahura ikintu kijanye n'umuziki hacikagora akunda kubera n'ama concert kandi ameze neza harakaze benshi bari batinye ubwa mbere kandi kubwiza ukuri Drizzy benshi bari bagiye baravuga ati ahantu concert zibere izisanga usanga abantu benshi bahabaye ma accident ateranye ibidaje ariko nasanze birimwo umutekano abasekirite babahari imeze neza abasekirite babahari babakaze cyane yesingamwe byakere usanga bimwe akajagari biri ku murongo n'ahantu hari pause ahantu vraiment ntushobora nta kajagari hotera kuko ntiworonka huce kuko ni muri etage hejuru abahugaye urutse hasi abara abasekirite hose abahugaye uteye akajagari vraiment ntushobora kuronka huce abona ko hasanzwe haberana karaoke nziza vraiment karaoke ya Chicago band ubona ko isanzwe irongowe hariya na ba Abubek nako abari ibintu bimeze neza. Abubek muramuzi yararirimba karaoke muri Gera Plaza ubageze hariya muri Chicago Afise n'amakuru ngo no muririmbyi harije arashobora kwiyunga na Chicago maze ko ayandi makuru mfise ko harije ashobora kuba yarahagaritse gukora karaoke muri Gera Plaza nta muntu akibona muri iyi misi amaze imisi yataboneka na